ni Bface on the floor. Abantu benshi bako bavuga bati iyi ndirimbo yiwe timeze tinone igiye kumera umukenyezi yibungenza amahasi cyangwa umukenyezi yibungenza umuhungu. Ni usanga kakundi bavuga umukenyezi arashobora kuba atwaririje ikintu kigoye cyane. Kandi tuvuge ko na Bface ashobora kuba atwaririje ikintu kigoye cyane. Kuri iyi ndirimbo Bface on the floor araturimbura mes chers amis, bivanye n'ubutumwa ariko aragenda atanga ku mbuga ngurukana bumenyi. Ubona ko n'ubutumwa bukomeye cyane. Reka dusabe hariya Clovis adushiremo aka gafoto maze duce dutangura rero n'ubutumwa bwa Bface on the floor tugenda tubusesangura maze ibintu bigenda neza cyane. Iratumara tumaze iminsi tuvuga ngo hanihe, tuvuga ngo kirisese. Bface on the floor araturangiza araturimbura kabisa. Yes, ni Bface on the floor. Ubona yuko hariya ku rubuga rwa Facebook ubu tuvugana ubutumwa bwiwe bumaze umwanya muto, ariko si muto cyane. N'ubutumwa ubona ko bumaze amasaha ane. Ni Bface on the floor yanditse ubutumwa novuga yuko buje nk'ubutumwa nyene bw'umurape, buje nk'ubutumwa buza gusotora, buze gusomborosa, buza gucumita canke buza gukora hababaza abandi baririmvyi. Yanditse ati uziko hari abasani batinye gusohora indirimbo zabo kubera post yanje ya coming soon iriko Big Fizzo na Lolilo. Reka ubwoba mwaba. Ubu nibwo butumwa novuga yuko Bface on the floor yagiye gutanga hariya ku rubuga rwa Facebook. Ubona ko ubutumwa buriko buravugisha benshi cyane. Ubutumwa novuga yuko hariya tugiye kuraba nko mu commentaire. Ubona ko ari benshi bagiye barashira kama commentaire. Ubona ko hari uwanditse ati ufise umutima uri umusani wosohora song yawe wabonye iyi coming soon vuba woba atamutima ufite. Bamwe ariko bavuga bati abaririmbyi barashobora kurindira kumbure Bface on the floor agasohora indirimbo kuko peut-être ishobora kuzana indirimbo ikaze cyangwa ikazana indirimbo isanzwe bien sûr. Riga nyene ntawe uvuga ngo indirimbo izoba hit mu gihe itarasohoka. Indirimbo ntiba hit itarasohoka. Indirimbo ikiri muri studio ntiba hit nibikunda. Ari undi avuga ati rega uvuze ukuri legend. Hari undi yanditse ati yaba wewe yaba Fizzo umuziki wanyu ni nkato gusa, reka abana bazi icyabazanye bakoresha. Hari abandi babagiye bavuga bati guma hamwe umunyakanyosha. Donc ni commentaire nyinshi abantu benshi bagiye baraza bandika hariya mu kuri post ya Bface on the floor. Ariko reka ndakubwire ko iyi ni post novuga yuko abantu benshi cyangwa abaririmbyi benshi barakunda kuyikoresha iyo bashaka gusohora igikogwa. Bakavuga bati umunsi uyu n'uyu nzosohora, umuntu azosohora kuri uyo munsi biramusha kumbure ntazombaze akazokubita swata ntazombaze. Ariko benshi cyo no kubwira je nk'abaririmbyi benshi maze kubona muri entertainment bamaze gukoresha ubu butumwa mu binkundire ndabivuge. Abaririmbyi benshi bamaze gukoresha ubu butumwa bakunda guhayagiza indirimbo itarasohoka. Benshi byarangiye indirimbo tutayibonye uko twari tuyiteze cyangwa tutayibonye muri zanguvu kumbure yari yayihaye. Icyo nacyo byaba bivuye kuki? Byaba bivuye ku kuntu peut-être yishimiye zijya commentaire z'abafana bamubwira bati turi tayari, turi ready. Peut-être yishimiye commentaire za producer hariya amubwira ati iyi ndirimbo irakaze, peut-être kubera nyene nabagenzi nabajama barasangira everyday. Ugaca usanga umuririmbyi hari ibindi bintu yategerezwa gukora kuri iyo ndirimbo kugira
ashitse cya kintu canke kwa kuntu yari yayise gacu usanga aravyirengagije, gacu usanga indirimbo akubise kwibuye, gacu usanga indirimbo biranse kwiduga. Ibitwa amatwi abibonye murashobora kumbera icabona. Nico gituma mvuga nti iyo umuririmbyi atanze ubu butumwa, menya neza ko ushobora uba wariteguye mbega iyi ndirimbo uza kuyicira inzira gute, mbega iyi ndirimbo tu promotion yayo uri kurayikorera ni ubu butumwa gusa tubona cyangwa ari yindi system uri kurategura yo kuyikorera promotion kugira indirimbo tubone ko yagenze neza cyane. Hey, nuko yes, ni Bface on the floor rero uvuga yuko indirimbo agiye gusohora ari kumwe na Fizzo na Lolilo. Icyo no kubwira nuko sindigera mbona ubutumwa bwa Fizzo yerekana support cyangwa yerekana ko ijya cover ya Bface on the floor sindigera mbona kuri page ya Fizzo, kuri page ya Lolilo, haba Instagram. Sinzi ko ariya za stati za WhatsApp canke stati za Instagram yoba yarashize ko nkaba nasamaye gato sindayibone, ariko sindabona batanga support kuri ijya cover ya Bface on the floor na Fizzo na Lolilo. Ese Bface on the floor yoba ataraheza kumvikana na Lolilo na Fizzo bimeze gute, cyane hari ibindi bintu batarahurizako? Umunsi cover yarasohotse, Bface on the floor ni tujambo gusa ariko aravuga, ariko icyo no kubwira nuko hari hakenewe support. Ni kindi ko ndakubwira, murashobora gutangara mugasanga indirimbo ko twari tuyiteze siko tuyibonye, bivanye n'ukuntu tutari ko turabona iyi support kuri kote zose zaba baririmbyi. Ndavuga kuri Fizzo na Lolilo bayerekana na cyane cyane ko abaririmbyi basanzwe bafise n'imbuga zikomeye cyane zikurikirwa cyane. Mbega Bface on the floor yoba atari kara arumvikana neza n'aba baririmbyi? Ikindi naco turamaze kubona yuko ni gake tubona indirimbo z'abaririmbyi b'abarundi, ni gake tubona indirimbo z'abaririmbyi b'abarundi zishobora kuba hiti mu gihe ata video zifise. Ivyo muranshingira intahe uno munsi abarundi twese turiko twihutira muri YouTube, turiko twihutira kuri YouTube kuraba indirimbo, twihutira kuri Facebook kuziraba abantu baba hackers canke babantu basanzwe biba indirimbo z'abandi bakazipostinga kuri Facebook, niyo tugenda kuziraba. Uno munsi ni tugenda hariya kuri digital platforms, ntitugenda za Spotify, za Boomplay, ntitugenda za Deezer, hariya hose kuraba indirimbo z'umuririmbyi w'umurundi. Mugiye kuri ziriya mbuga byonsiri hariya bashirako ama audio murabizi. Twebwe indirimbo kugira tumenye ko yabaye hit tuyirabira kuri YouTube tukaraba ama views. Siko mukunze kubiraba. Ariko icyo nakubwira cyose uko biba bimeze, no kuvuga indirimbo kugira umenye ko iri hit, menya kwanza ko bariya bantu bo hariya mu cité barayifise. Hariya ahantu hahurira abantu benshi hakaba hari n'umuziki, mbega indirimbo yawe bahora bayivuza. Ndavuga mu mabar, mu night club, ndavuga ndavuga muri za studio studio zo mu cité hamwe bagurisha imiziki. Ndavuga hano usanga ukunda gusanga bariko barakina ama game. Ndavuga nko mu basketball, ndavuga nko mu football usanga hariho ama sonorisation, mbega ndirimbo yabahora bayivuza. Ndavuga baba usanga bakunda kuba bateramiye ku marigara bafise utu bluetooth twatu radio tutu bluetooth, mbega urisiri ko indirimbo yawe muri playlist yabo irimwo. Ndavuga muri babantu bo muhira babakozi bo mu nzu,
mbega indirimbo yawe bahora bagenda kuri za studio no kuyisaba bayibashire muri twa telefone muri memoire carte memoire ya wijiga ati muri bukaziga telefone kugira bagushiremo indirimbo muri memoire urayugurura kamuha memoire hariya gashira muri cya gitanda canke muri card reader bayitwa card reader gashiramo gacomeka mu mashini hariya ku studio gatoya bakayimushiriramo shiramo ya ndirimbo ya Kiriku yitwa ahani undi yanige abatayizi zina agasanga ariko agenda ayita ukundi kuntu. By the way, urisiri yuko iyo ndirimbo yawe hari ni check-in rero novuga yuko urisiri ko hariya kuri TikTok bariko barayikorera ama challenge. Ni check-in novuga yuko gishobora gutuma ubona ko indirimbo yawe iri hit. Rero ibi kuri indirimbo iri audio, ku ndirimbo ya audio reka ndakubwire ko biba bigoye cyane kuko bari yabo kuri TikTok bien sûr barayitora, ariko bayitora ruko wabahaye aga challenge kugira nawe ushobore kuronka feedback cyangwa ushobore kuronka visibility kuri bajya abantu bariko barakora challenge bakuye challenge kuri account yiwawe ya TikTok uraronka visibility. Ivyo rero biba mu gihe wowe wakoze aga challenge gato bien sûr ugakora nk'aka video kandi video wakoze aka video ibintu bikagenda neza hamukayipostinga hariya ku rubuga rwa TikTok maze bakayikorera challenge. Ico ravuga rero kora video Bface on the floor. Turabizi ko Big Fizzo ntari ngaha mu Burundi, ariko turabizi ko Lolilo ari ngaha mu Burundi. Ico tugusaba mon frère, indirimbo wiyute kumva yuko wakoranye na Lolilo na Big Fizzo maze ngo tuze kubona ari indirimbo navuga yuko igarukiye hanyene, ntituze kubona ari indirimbo igarukiye hanyene. Twarabibonye ku ndirimbo umufana, indirimbo umufana novuga yuko ni indirimbo irimo abaririmbyi benshi ku buryo ijya ndirimbo iyironka video nama nabivuze ntibikiri hajya tuyibona no munsi. Nico gituma rero mvuga nti please my brother kora video. Nimba rero ikibazo gica kiza ko Big Fizzo atari ngaha mu Burundi, ko Lolilo ari ngaha mu Burundi, Bface on the floor ari ngaha mu Burundi, biragenda gutse kugira video y'iyi ndirimbo ikogwe. Ikindi ni kibazo gica kiza ko Lolilo bishobora kuba bitaboneka ko ashobora guhurira mu ndirimbo imwe canke muri video imwe. Mu ndirimbo muri audio bien sûr birakunda ko bahuriramwe, ariko Lolilo guhurira muri video imwe na Big Fizzo ko tubona umenga byogorana biragoye. Ese ugiye gukoresha ya system Big Fizzo ashooting amasanamu hariya ari. By the way ndababwire ko aka kanya tuvugana Big Fizzo ari Canada yagiye gukora show yigumiyeyo, nibihuha biriko biravuga atarashobora kwigumira muri Canada. Tuzi ko na famille yiwe ndavuga madamu wiwe n'umwana bo cha bamusangayo ntavyo tuzi, ariko ubu tuvugana Big Fizzo ari Canada barabonanye na 90 murabizi yuko yari karakora show hariya, show yateguwe na DJ Paulin. Bona yuko barabonanye na 90 barabonanye na ba Berry Music, barabonanye na Corrida Magic, ba Endomike bose barabonanye. Bona ko ari ibintu novuga yuko bisa neza cyane. Aka kanya Big Fizzo yibereye Canada kabisa ari karajya ubuzima, bagomba tubwira yuko ashobora no kwigumira hari. Kibazo rero kihari, mbega tuzobona Big Fizzo ari kara shooting amasanamu hari ya Canada canke bien sûr Italy nimba azoba yasubiyeyo maze acha yarungikira Bface on the floor nawe ngaha mu Burundi acha akora ari kumwe na Lolilo, vyose birashoboka. Ariko indirimbo ironsa amasanamu vyo ari ibintu bimeze neza cyane kugira tubone ko umuziki wacu uri kuragenda uduga utera imbere. Tunashobora no kubona indirimbo yavugije no kuma televiziyo akomakomeye yo muri East Africa canke muri Afrika nzima ndetse no kwisi yose. Kubera iki tutobona indirimbo ya Bface on the floor featuring Lolilo featuring Big Fizzo yavugije kumbonesha kure zikomeye cyane ngaha kwisi? Nuko bimeze ngo n'ubutumwa novuga yuko nashaka guha Bface on the floor, ariko kandi nababwiye nti kujya kuna ariko agenda yipromotinga yerekana yuko
abaririmbyi batinye gusohora kubera afise indirimbo agomba sohora ari kumwe na Fizzo na Lolilo, kandi amubwire nti ntibikunda. Umuririmbyi ntashobora gutinya gusohora indirimbo ngo kubera nakagomba sohore, ahubwo iyo utinye gusohora, wewe utinye gusohora niko babandanya bakwegeza inyuma, bariko barasohora bakabandanya bimerererwa neza, baja muri vurugu tubandanye tubavuga ko amakuru menshi, ariko wowe watinye gusohora ugasanga biriko birakugora, ugasanga uriko urasubira inyuma mu bikorwa vyawe vyose. Nuko bimeze hariya kwa Bface ndofuru, ubona yuko niyo makuru narinda gufitiye kuri Bface ndofuru.